ariko nagira ndakubwire ngo wewe muntu wizeye Yesu Kristo akaryo ko kubohoka karabonetse. Yaje avuga ngo mwe muhora hari kuri jewe, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, n'imbohe ko zugururiwe. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Anniversaire de naissance baragira amajambo bagakeza wakwije imyaka n'ibindi no mu masabukuru yandi babwize iminsi mikuru baravuga amajambo kuri uyo. Muri independance y'u Burundi bavuga rwa gasore, ariko uyu munsi ninde tugira amajambo, ninde tuzanira ikado? Ninde? Oh, haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Hari inkuru nibuka jewe ngaca mvyibuka, kandi ndabwira niyo nuba nagize intege nke noca ngira inkomezi. Ndakunda iryo jambo mu Gifaransa rivuga ngo harimo akajambo umenga niko kamfasha kuvyumva cane, kavuga ngo car Dieu a tant aimé le monde. Ako kajambo ngo tant sinzi ikintu nakariyemo. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ako rero ngo que muravyumva bavuga Igifaransa ni tant que yo Tony yadukunze bisanzwe, yadukunze ku rugero rwawo. Muravyumva birahanitse. Yadukunze ku rugero rwawo aduha umwana wiwe akunda. Amen. Kumushima none ntaworinda kutudigadiga, ntaworinda kuturondereza ibyahiye n'ibitahiye. Oyaye gushima uwadukunze bingana uko bikwiye kwama hafi mu buzima bwacu. Amen. Twikanguye dusinziriye, Imana ishimwe. Nimba hari abantu baririmba mu basinziriye nyeka twojana mu mahiganwa, ndi mu bantu baririmba basinziriye inshuro nyinshi. Yesu ashimwe cyane. Oh, haleluya. Amen. Kandi igihe kimwe Imana yarampaye akazina haraciye imyaka nk'umunani canke irayoba irenga, yarampaye akazina mu ndoto irambwira ngo bampaye izina rishasha. Ako kazina sindakavuga, sinigera ndakavuga, mugabo ako kazina kajanye n'ivyo bintu vyotuma kandi vyo gushima Imana. Yewe gaye Mana yacu uragahezagirwa imyaka yose. Imana irabereye gushimwa, yakunze abari mu isi urukundo ruhambaye ku rugero rwaho itabirekeraho. Yesu ashimwe. Hari igihe umuntu akunda urukundo rwo kuri doze ingana n'ahaguma avuga ngo nawe ni sawa umwana mwiza, ariko hari urundi rukundo rurengana kubivuga ugakora. Amen. Rurengana kubivuga ugashira mu ngiro, ukagaragaza yuko ibikuri mu mutima nibyo nakwigwa mu majambo, ahubwo re kugira ico ukoze. Amen. Ni bene urwo rukundo Data wa twese yadukunze, kandi nabwo rukundo natwe atugabira. Amen. Rero kumushima birabereye abatungana. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Gushima Imana birabereye abatungana. Ikindi ngomba kuvuga mbere yo gusoma imirongo ya Bibiliya kandi kiri muri ayo majambo, nuko gushima n'inkomezi. Kandi gushima
ubwabyo biratera intege. Ese ashimwe. Wewe nyene gushima wenyene ubwiwe n'inkomezi zimuzako igihe cyo gushima, kandi biratera umunezero. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi gushima biribagiza imibabaro. Gushima biragutuma ukandagira umwansi wawe. Gushima ni ubutwari. Gushima ni inkomezi. Yesu ashimwe cyane. N'ububasha ko ndarondera ibyitiranwa byabyo. C'est une force, c'est une puissance. Gushima ikintu gikomeye cyane. Yesu rero ashimwe. Dushimire Imana. Dushimire Imana. Shimira Imana, shimira Imana yawe. Shimira Imana yagukijije, yaguhariye. Shimira Imana yawe. Amen. Ndibaza rero ko ikindi nta umuntu yoba afise ibibazo byinshi bivuga ngo dushime Imana, dushimire Imana. Iki gituma kenshi bavuga amajambo mu rubanza, nko mu rubanza rwa diplome canke mu rundi rubanza, baba bagomba gusigura urubanza rwabaye kugira mumenye n'uwo rwabaye, ko mumenye n'ibyo ari byo. Bararondeza icyo tuma muza kuvuga ngo ngo okay twabyumvise. Kumbe yize primaire hiyo none bigezaho. Baba bakeneye insiguro zirezire. Ariko hano harimo abantu benshi badakeneye insiguro zo kugira ngo bashime Imana, kuko insiguro barazifitiye. Icyakane nifuza mu mutima wanje yuko aya majambo nuno munsi mukuru dufise dushima ukuvuka kwa Yesu Kristo bituzanamwo ubuzima buhora bushima Imana. Iyo hatabayeho gushima Imana haba ibindi bintu. Harabamwo kwishima, harabamwo gushima abantu, harabamwo kugira ibyizigira ataco bizana, harabamwo n'ukwiganyira. Kuko gushima Imana nico cyonyene dufise cy'ukuri, kitari kinyoma, kandi kituzanira ubuzima bw'ukuri. Imana ishimwe cyane. Amen. Dusome amajambo y'Imana duce dushira ko dushima Imana. Haleluya. Muriteguye gushima Imana? Yewe muntu uriteguye gushima Imana? Uragomba kwakira ubuzima buhora bushima Imana. Ije canke bukeye uhora habereye gushimwa. Mu gitondo no ku mugoroba, iyo bukeye niyo bwije, uhora habereye gushimwa. Mu gitondo no ku mugoroba, iyo bukeye niyo bwije, uhora habereye gushimwa. Aleluya. Arabereye gushimwa, kandi uyo n'umutima uzanana n'agakiza. Amen. Ubundi usanga umengo urafise imitego wateze Imana, ngo niyagira ibi, niyagira n'ibi, mbona ibi nibi bitameze neza. Ariko Kristo Yesu yaraje kugira ngo aduhe umutima uhwanye n'uwiwe. Urabizi, Yesu yarashimye Imana mu gihe mbona cyari kigoye gushima mu Imana. Afise abantu 5,000 imbere yiwe, ahari uw'abagabo gusa, ategerezwa kugaburira. Agaca abafise n'imikati 5 n'udufi 2. Afise ikibazo kingana gutya imbere yiwe. Ako gafindo sinzi ko ari umuntu muri mwebwe yumva ingene kagoye gufindura. Ahanganye n'ikibazo nk'ico, cabwira ati ni mubimperezi byo muri ko muragaya. Aravyakira, abishira hejuru avuga ngo
ndagushima data wa twese ugira neza ngo ashimira Imana iyo mikati 5 n'udufi 2 acagaburira abantu barenga 5,000. N'umutima wa Yesu gushima Imana yagiye imbere y'ingorane ikomeye. Lazaro yapfuye, mukunzi wiwe nayo bishaka kwapfa, mugabo imbere y'ikibazo kinini ya gutyo abandi bariko bararira nawe nyene ararira, hanyuma mugabo yihanagura amarira ashima Imana. Aca aravuga ngo ndaguhimbaza data wa twese wo mwijuru, jewe sanzwe nzi yuko unyumvira ariko ndabivuze kubera aba. Lazaro vayo. Hanyuma Lazaro acaza yiruka. Yesu ashimwe. Ngira uri hafi yawe uti gushima ubwoko bumwe bw'amasengesho meza kandi y'ububasha. Et là, tu vas voir que tu un des types de bonnes prières, quand des prières qui seront toujours exaucées. Alléluia. Amen. Kushima n'ubwoko bumwe bw'amasengesho yumvikana neza imbere y'Imana kandi yishurwa Imana irayumva ngo n'umubavu umota neza imbere y'Uhoraho. Amen. Alléluia. Dusome siguro zarizo nogira nyene jambo ry'Imana ridufashe kumva uno munsi mukuru wacu kuvuga kwa Yesu Kristo. Tufise impamvu zo gushima Imana. Dusome muri Luka igabane ca mbere murongo wa 67 kugeza ku 75. Mushireho n'igice ca 2 murongo w'10 kugeza ku 14, agakwabu 25 kugeza ku 32. Hari ndaza gusoma Mikeya. Dusome rero duhereye muri Luka igice ca mbere murongo wa 67 tugeze ku 75. Se Zakariya yuzuzwa mpwemu yera avugishwa n'Imana ati umwami agire gute? Umwami ashimwe Imana y'Abisirayeli kuko igiziki. Abafise Bibiliya musome cyane kuko igiziki igendeye abantu bayo ikabagira iki? Ikabacungura kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusavyi wayo, nkuko yavugiye mu kanwa k'abera yavugisha bahereye mbere na mbere ngo izidukize abansi bacu n'amaboko y'abatwanka bose. Imana ishimwe. Haleluya. Abarwana na Satani mwakiri inkuru nziza ngo izidukize abansi bacu n'amaboko y'abatwanka bose, kandi igirire basogokuruza imbabazi, yibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu kwizoduha gukizwa amaboko y'abansi bacu tukayisenga atabwoba. Amen. Yesu ashimwe. Muri Yesu nitujugumira, twararonse akaryo kuko abantu bagendana n'Imana bakayikunda bakayubaha atabwoba. Turabera tugororoka mu nyonga zayo iminsi yacu yose, assurance y'ubuzima bwose. Yesu ashimwe cyane. Mu gice ca 2 murongo wa 10 umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umve ndababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi katoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo
umwami. Imana ishimwe cyane. Murongo wa 14 13 kugira tuvyumve. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru bagira gute? Zihimbaza Imana ziti icubahiro nikibe ku Mana hasumba ijuru, no mw'isi amahoro abe mubo inezererwa. Aleluya. Murongo wa 25. Kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simeyoni. Uwo yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana. Yararorereye uguhumurizwa kwa Bisirayeli. Mpwemu yera yari kuri we. Yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo umwami Imana. Ajanwa na mpwemu mu rusengero. Abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ivyagezwe wari uri. Aramwakira, aramukikira, agira iki? Ashima Imana. Haleluya. Muntu agira yipfire w'umusaza tazobona Yesu abambwe, abonye uruyoya rwiwe. Haleluya. Ashima Imana. Ndabwiza ukuri, gushima Imana ntibivana n'ubutunzi, bivana no kuyihishurirwa. Amen. Guhishurirwa Imana nicyo cyatumye uyu mutama ashima Imana. Avuga ngo iki? Ati databuja, none urasezeye umusabyi wawe amahoro nk'uko wavuze. Mana ishimwe. Kuko amaso yanje abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'amoko yose, kuba umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Imana ihabwe icubahiro cyane. Nifuza ko muri ayo majambo tubonamwo ibintu bitandukanye byotuma dushima Imana. Twaza gusoma ahandi mu mwanya mutoya. Hari iki ca mbere, Zakariya ariko aravugishwa na mpwemu yera igihe yarabonye umwana wiwe Yohana avutse. Baranezeranywe na bagenzi biwe bashima Imana, nawe akanwa karazibuka kari karazibwe kuko atari yizeye neza ivyo umumarayika mubwiye. Akanwa kazibutse ngo mpwemu yera muza ko niko twasomye. Hanyuma mpwemu yera uwatumye Mariya Saminda atangura kuvugira muri Zakariya, avuga ivya Yesu Kristo imbere y'ukuvuga ivya Yohana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Havutse Yohana mugabo havugwa ivya Yesu Kristo. Atangura kuvuga rero anezerewe, aravuga ngo umwami Imana nashimwe. Nuvuga ngo Zakariya nawe nyene mwivuka rya Yohana yahishuriwe ico Yohana aje gukora. Musomye mukabandanya mucubibona, acatangura kuvuga ico Yohana aje gukora kandi ko yitangiye imbere Yesu Kristo. Imana ishimwe. Mu majambo yavuze rero atari wa yavuze avugishijwe na mpwemu yera, harimwo iri jambo nifuza ko dushimira Imana ngo aleluya. Umwami ashimwe. Kubandanya yaduhagurukirije umukiza akomeye, kandi uwo mukiza ngo aje kudukura mu maboko y'abansi bacu n'abaturwanya bose. Imana ishimwe cyane. Aleluya. C'est la délivrance. Kubohoka akatari gake umuntu yafashwe n'impwemu canke umuntu afise ibintu bimuboshe ntibapfa kwiyumvira yuko bosenga bigakira. Birakenerwa kurondera uwusenga. Ariko nagira ndakubwire ngo wewe muntu wizeye Yesu Kristo, akaryo ko kubohoka karabonetse. Yaje avuga ngo mpwemu uhora hari kuri jewe, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, n'imbohe ko zugururiwe. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Bitavanye n'ubunini bw'imigozi iminyororo, bitavanye n'ingene imigozi ikomakomeye. Paulo na Sila aho bari babohewe mu ibohero, kubwa Yesu Kristo
bariko baritazirira Imana gusa bayishima, ngira ngo bari bibaza yuko ari gupfa gusenga gusa, ntibamenya ko biza kugira ico bikoze. Ariko muri uwo mwanya Bibiliya ivuga ngo si bo bonyene, bo n'abafungiwe muri iryo bohero n'inzugi iminyororo ya bose yarugurutse. Turasi impamvu zo gushimana yaturungikiye umucunguzi akomeye. Alleluia. Aya majambo yasomye mu Gifaransa havuga ngo il nous a donné, utanguye aha ku murongo wa 68 havuga ngo béni soit l'Éternel Dieu d'Israël parce qu'il a visité et racheté son peuple. Mana ishimwe cyane. Kabandanya havuga ngo il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Un serviteur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. C'est une bonne nouvelle. Ni nkuru nziza. Imana ihabwa icubahiro. Yemwe ababoshwe binyamiryango, yemwe ababoshwe byo waciyemo, yemwe ababoshwe n'ibyaha wakoze imyaka myinshi, yemwe ababoshwe n'ibyo wagwanye nabyo bikanka, ababoshwe n'impwe mu mbizi bakurikira zibateza ubukene, zibateza ibyago. La délivrance est venue. Ukubohoka kwarabonetse. Yesu ni muzima. Dushime Imana. Dushimire Imana. Amen. Dushimire Imana. Dushimire Imana. Dushimire Imana. Ndamaze kubona mu minsi mbanye na Yesu. Jewe mboho, kandi ndamaze kubona akora n'ibitangaza. Vraiment muganiriye n'umuntu ukavuga uti nukuri wewe. Sibyo wigirishije, ntuje gusaba amasengesho y'ukurenzako wari uyakeneye mu mutima ukavyivugana, nkavyivugana numvirije ubuzima bwiwe. Ariko igikomeye cyo kumenya ni inkuru iza gukurikira tumaze gusenga mu izina ryande ya Yesu. Yesu si blague, Yesu si samandari na nyina bunyonga. Yesu yaraje. Yesu ni muzima. Akwiye amashimwe. Dushimire Imana data wa twese kuko urukundo Imana yakoze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapferura ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Ndamaze kubona waboshwe no gukorora inda atanda zabo zogumayo. Ndamaze kubona waboshwe no kutazitwara. Ndamaze kubona waboshwe no kudatera imbere mu byo bakora. Ndamaze kubona abantu umenga icyakoze cyose gica kimeneka. Ndamaze kubona abantu umenga ibintu byo kwa se na nyina, umenga ibyaha byose wase na nyina bakoze ni wategerezwa kubirinda. Hanyuma mugabo muri Yesu gusa. No kwisengesho ry'iminota nka 20, 12, 13, 11, 7, 5, 4 minutes Yesu agatabara. Amen. He is able. He is able. Arashoboye. Arashoboye. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Hallelujah. Hari inkomezi zo gucagagura imigozi yose. Atukiza amaboko y'abatwanga n'abaturwanya bose. Hallelujah. Umumarayika avuga ikintu gikomeye twasomye ngo ndababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kazoba ku bwoko bwose. Yesu ashimwe cyane. Impamvu zindi zo gushima nuko je arigere nibaza ko je nyene nahuye n'ibyo nahuye nabyo mu gihe cy'amakuru akurikirana, mu gihe cibiba bikurikirana, ukaguma wibaza nzotabagwa ryari, bizogenda gute, gicanzo gitsinda ryari, ni ryari je ntazoba meze uku. Uze musomeza buriya 13 muyirabe. Nzogeza ryari kwa manihangane yabasi banje, nzogeza ryari kwa mwami Imana merewe gutya,
mu gihe bimeze gutyo Imana yakiriza umuco bari mu isi itanga ibyizigiro bishasha umwami wacu Yesu Kristo araboneka ngo noneho abari muri we baronka ibyizigiro baronka uwo biryamikira kwa gatwe. Haleluya. Urabitswa ari igihe umutima w'umuntu murya ibintu bivuga nk'inkuru ndende. Urabitswa ari igihe umutima w'umuntu uhindura n'ingene utera respiration ingene uhumeka bigahinduka kubera ingene umaze iminsi mu ruhagarara. Ndavyibuka numva ubutumwa bwiza kuri MCI TV, hanyuma umukozi w'Imana ari hano zina ryiwe naryo nibuka ariko ndamubona isura avuga ijambo ndavuga nti hariho umuntu yarabitse ko nkeneye guhema gushaje ukumva gusigaye uhema inda uyifatiye mu mugongo ukumva gusigaye uhema nk'umuntu arushe acaravuga kuri ubwo butumwa ariko ndumviriza ngo ndasengeye umuntu ngo akeneye une nouvelle souffle. Nakirijwe ku iradi kandi maze gutabarirwa inshuro nyinshi ku mateleviziyo kuko kubwanje ijambo ry'Imana riri n'ububasha utobora ibiyo bya televiziyo ukampamvya yona. Amen. Hano ngo there is hariho urambabarira kubera ngira ngo namye ndasoma Bibiliya y'Icongereza ngo hariho ubutumwa bwiza nkuzaniye Imana ishimwe cyane kandi ubwo butumwa bwiza ngo ni ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Urashaka kwakira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza uyu munsi? Amen. Uyu munsi urashaka kwakira inkuru nziza nshasha ihindura amakuru amaze iminsi mu buzima bwawe cyangwa igira icyo yongereye ku buzima bwawe kuko Imana yacu ituvana mu bwiza ikatujana mu bundi ntibiyimaramaza ntibinayigora ntibiyiruhisha kugirira neza uwo yagiriye neza. Haleluya. Imana ishimwe. Wakire rero umunsi mukuru w'ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza. Bibiliya ivuga ngo munezerwe kandi mwame munezerewe. Twabibwiwe kenshi. Kindi tubona hajya Mutama Simeyoni Yesu ashimwe cyane ngo yari yararindiriye isezerano ryo kuvuka kwa Yesu Kristo, hanyuma yari yabibwiwe ngo azobona umucunguzi. Abonye uruyoya nimwibaze uruyoya mwarabonye inzoya ziwanyu ngene ziba zingana. Uruyoya abonye uruyoya turavuga ati basha ubu nano bashaka nk'ipfira. Twararonse icyo twovugira ko ngo naho no kwipfira. Muri Yesu Kristo amahoro yacu yuzuye yarabonetse, urupfu irukiri agatera bwoba. Amen. Bom 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 bom. Amen zacu ziravuga. Urupfu nirukiri agatera bwoba. Amen. Haleluya. Satani avyura ivyago, akazana ingwara, akazana amasanganya, akazana ibiteye ubwoba hirya yawe, akazana ibyaduka by'ingwara, akazana ibyazana byose. Washaka kujugumire gatoya, hanyuma umwanya wo kujugumira uzoba wahagaritse gushima Imana. Umwanya wo gutetemera uzoba wahagaritse n'uwanje wari kuburi kurashira ku Mana. Kandi umwanya wo gutetemera uzoba wahagaritse kwizera kuko utizera nashobora guhimbara Imana. Ariko Simeyoni yaronse inkuru nziza, amenya ati nabonye umukiza. Ababonye umukiza, haleluya, nabonye umukiza, ibisigaye byose byoshaka bikaba, ndagashaka nipfire, uzoba usezeye umusavyi wawe amahoro. Imana ihabwe icubahiro cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Ari umuntu yaje ngaha yaratewe n'ibibyago
nari kubivuga ari hari ariko si hari yasenze igikorane kindi. Haleluya. Yari yaramariye ibyiwe kuwa kumu. Yumvise ngo yaramaze gutanga ngo miliyoni 4 muri iyo minsi arondera gukira. Hanyuma aje ngo tumusengere, yaje cambere avuga ati icyo gakira ariko kandi bisi vyaha kuko maze imisi mu bapfu. Turamusengera ntiyashotse akira burundu aho nyene, ariko Yesu arafise ikintu akora akakwereka ko ari hari. Yatasha yavyumvise ko Yesu ari hari, ariko hari ijambo yaciye avuga ryandemesheje. Ndavuga n'uyu muntu bitebe bitebuke azokira. Yavuze ngo ko mbabariwe naho ntokira ngashaka ngapfa kazimana hariwe. Haleluya. Iyo nkuru yarambereye inkoramutima kandi mugabo siwe wenyene, ngira nuko ari inkuru imaze imyaka mike, imyaka 2 gusa. Nshobora kwitarana kwira. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Imana ishimwe kumenya ngo ko mfise umukiza. Hano harimo amajambo yandakomeye tuyasoma muri Yohana yotuma umunezero usesekara. Yohana 6:54. Urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje niwe afise ubugingo udashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Imana ishimwe cyane. Turafise igituma twoshima Imana nuko no mu rupfu tuzocamwo tuzuke. Imana ishimwe cyane. Dufise ubugingo budashira. Amen. Dusome hajya muri Luka igice ca 10 bambi igice c'indwi. Abari mu ngorane zo kuzazanirwa no gukekeranya kw'Imana iri kumwe nabo nabafitiye ubutumwa bwiza aha. Yesu ashimwe. Luka 7:18 tugeza ku 22. Yohana umubatizi atuma kuri Yesu. Yohana abigishwa biwe bamudondera ivyo vyose. Yohana ahamagara 2 mu bigishwa biwe abatuma ku mwami Yesu ati muti mbega uri wa wundi akwiye kuza cyane twiteguye? Abo bagabo bamushikiriye baramubwira bati Yohana umubatizi yakudutumye ko ngo mbega uri wa wundi akwiye kuza cyane twiteguye? Muri ako kanya Yesu ashimwe. Muri ako kanya akiza benshi ndwara n'ivyago n'impwemu mbi n'impumyi nyinshi arazihumura, maze arabishura ati nimugende mubarire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipamatwi birumva, abapfuye barazurwa, aboro babwiga ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Yesu inyishu yarungikiye Yohana mu gihe Yohana ari muri prison amerewe nabi, azazaniwe yibaza ibigiye kumubako. Hanyuma atuma ati genda mu mumbarizi. Ego ndumvise ibyo bitangaza ariko arakora. Bahejeje kubimudondera, genda mu mumbarizi. None uri wenyene canke turindira uwundi?
kenshi abantu barahura n'ibibazo none bya vrai narakijijwe canke sinakijijwe. Ku makaranga muntu y'abantu haranditswe ko ngo izina se nyina hanyuma icakora. Yesu hano atanga akaranga muntu kiwe kuri iri jambo ngo icakora. Alleluya. Yesu ashimwe. Ntiyamubwiye ngo genda umbwire ngo ndiwe canke sindiwe. Yerekanye igikorwa ciwe, ibitangaza asanzwe akora. Abwira genda mumubwire ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Mu yandi majambo, Yohana arazi ukora ibyo ko ari uwo yategerezwa kuza. Nimwamubwira kazi yangu, Alleluya, nimwamubwira matendo yangu, nimwamubwira ibikorwa nkora n'ibitangaza nkora, araza guhuta atahura ko ndiwe. Kwakira umunsi mukuru w'uwaje akora ibitangaza mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wakira igitangaza ku buzima bwawe. Ni umunsi mukuru w'uwaje avuga ngo ko umwana w'umuhungu atuvukiye azokwitwa igitangaza, umujyanama, umukama w'amahoro. Rero hamwe womenyera ko Yesu ari mu bugingo bwawe, c'est vivre la vie miraculeuse. Nukuba mu buzima bw'ibitangaza. Alleluya. Ngenda kubwira urashaka kuba uvuga uti jewe byanje sinzi uko bimeze kubera na manota menshi mfise mu ishuri. Yesu naziyerekana kubera yuko ufise amanota menshi, ahubwo aziyerekana na cya gihe udafise menshi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Urashaka kuvuga uti jewe sinigera ngira stoke, sinigera ndonga icumba kirimo negeranirije mwa agafuka azomara ukwezi. Yesu naziyerekana kubera wamana stoke, ahubwo aziyerekana aho nyene utigera uronka namba wamufise. Alleluya. Umve ndabubwire, Yesu atwiyerekera aho dusanze. Abo yasanze muri mariage yabahaye umuvinyu. Sivyo none? Norogira ni kubera ashigikiye imvinyu. Eka ijambo ryiwe rivuga ngo nimukanywe ibiboretse. Siko bazishigikiye. Mugabo bari abantu bari mu bujiji bwabo, mu ngorane zabo, byarabatabaye kubona umuntu akora ibintu afata amazi akayahindura vinyu. Maze hasigara abizera aribo bafise urubanza rwo kwizera, uwe yerekanye ibikorwa vyiwe. Genda mumubwire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, ibimuga biramuguruka. Ubundi mu migani havuga ngo umworo na nyina aramwana. Kandi ngo niyo abantu batumira mu manza zabo ngo batumira abanyacubahiro, nabo bibaza ko nabo bazobatumira. Ariko we yaraje ngo wa wundi atagira umubwira ubutumwa bwiza abane nawe. Nakijijwe ngo haye ubunyakamwe ku rwego rwo hejuru rwose, sinoronka umwanya wo kubivuga, ariko je ndemeza ko nimba ubworo bw'ubunyakamwe bubaho narabuciyemo. Ndavyibuka mwigeme twabana dupanze turi abanyeshure, mwene wabo amurungikira amafaranga yo gukoresha, kongera akamubwira tuko turaganira, akambwira ibyo yamubwiye by'ingene zomufasha mu by'igitabo. Iyo ni mukuru wiwe. Hanyuma nibuka ingene nta mukuru, nta muto, nta mubyara, nta data wacu, nta n'umwe ahari jewe wangirira ibyo. Nta uhari, byari uko nyene, nta wari ahari. Yiyumvira ngo mu mwaka uza uzokwiga gute, niwashikira kwandika igitabo bizogenda gute, mbega inzu narinze mpeza nta muntu azi, jewe inzu nabamwo amahera iriho kiretse uwo nayiriha n'abo twabana.
ntawe arazi ngo mu kwezi kuza azoriha yahe. Cyo gihe numva ubunyakamwe buravyuye umutwe bwari bwarigeze kuntera kera. Yesu arabucuresha arungikanye inoti y'ibihumbi 5 umuntu nta na kimwe dupana kwe n'intara ntizisa. Yo anzanira 5 ndatwara nk'ibendera nturatanguye mani. Nari nagize isengesho rigoye. Omenga nagize nka kumwe bafata umuntu gutya urabimbwira utabimbwiye turahigura. Mbwira Imana nti urambwira igituma navukiye hajya hantu. Nese navutse umbona. Urya navutse ko ntumuzi. Data ntumuzi. Mama ntumuzi. Kubera ikindi jenye. Kubera iki ntagira n'umwandamutse. Kubera iki ntagira n'umbaza makuru. Kubera iki ntagira umbaza mwaramutse. Oho. Ndazi ko inkuru maze kuyivuga agaca habamwe abizera bagaca baronka ibitangaza. Yesu ashimwe cyane. Ico gihe ni uyo muntu yazana iyo noti ya 5 ya 10 ntiyari bwabeho. Ndavuga nti Yesu uratanguye ngaha ndabibonye kandi kweri yaratanguye. Ico gihe rero naho byari bivyuye umutwe acambwira ijambo ryiwe ngira ndarikubwire nawe ko rijura rironka. Yesu ashimwe cyane. Ijambo naribwiwe twubakanye tugeze gutegura mariage kubera ryagarutse ubugira kabiri. Yambwiye ngo ndarivuge mu Kirundi kuko icyo gihe hari mu Gifaransa. Yambwiye ngo nzokubera icyo ukeneye mu mwanya wacu. Abora barabwirwa ubutumwa bwiza genda mubwire Yohana apfunzwe. Haleluya. Hamwe novuga ngo ngira amarealisation nandike nkwereke ingene byahavuye bikunda bikaba iryo jambo rikaza mu buzima. Nukuri nokena amajambo yo kwandika ibitabo. Ndazi ko yabaye umwizigirwa mu byavuga. Yambereye we uwo nkeneye mico nkeneye mu mwanya wacu. Yambereye uwo nkeneye mu mwanya wiwe. Ambera nico nkeneye mu mwanya wacu. Hamwe bakenera bababwira mpore yaramumbereye. Hamwe bakenera bababwira ngo ushaka iki yaramumbereye. Hamwe bakenera ico bakora yarakinkoreye. Ndamushingira intahe no mwizigirwa. Bonne nouvelle. Ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza. Muramaze iminsi abo tubana mu masengesho mwumva ko nkunda kuvuga nti Yesu wewe ni wewe nkuru nziza yacu. Il est notre bonne nouvelle. Akubwiye ijambo ukabika ahantu uzokaraba ingene kagenda. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Sinobivuga byose ndabicagaguye. Musomye majambo y'Imana Yohana 10:10 havuga ngo muhandike ngo igisuma nikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica no gutikiza. Ariko jeho naje kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Yesu ashimwe cyane. Yaraje ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Mana ishimwe. Rero dufise impamvu zikomeye zo gushima Imana. Imana ibahezagire. Twitegura. Numva shaka ko dusengana n'abantu bavuga ati urabizi ari intege shaka kugutera. Imana yaraciye bugufi rigira umuntu. Namba utaravuga ubwa kabiri wumva wo kwemera nawe ugaca bugufi ukaba umwana w'Imana. Imana yarateye intambuko ihambaye ikuza mu isi. Umva nawe wo kwemera ugatera intambuko ihambaye gufata urugendo ruja mu ijuru. Kuri yo n'ubuntu yatugiriye, ariko twebwe ibyo tubigize nta buntu tuba tuyigiriye kuko iyo ntigiriga ubuntu ntabwo ikeneye niyitanga ubuntu bwose. Ahubwo niwe uba wigiriye neza. Rero Bibiliya ivuga ngo ntawe ushobora kubona ubwami bw'Imana atavutse ubwa kabiri.
wokwemera nawe ukabicare mu gishasha Yesu akaguha une nouvelle nature Yesu akaguha kuba mushasha akagushiramo uwo mutima w'umuadorateur ushima Imana akagushiramo uwo mutima w'umukunzi w'Imana akakugira umwana w'Imana umva wo bishaka urabinyoteweho uko birivuga ngo unyotewe nazanyu utanyotewe nta mpamvu yose ubwo nindanyotewe ku mwana w'Imana Yesu yaraje ngo ashire inyota nindanyotewe kuva mu byaha byiwe Yesu yaraje ngo akugirire neza nindanyotewe amahoro Yesu n'umwami w'amahoro nindanyotewe umunezero Yesu niwe munezero uhambaye nindanyotewe gukora ivyiza Yesu niwe ashoboza abo byananiye nindanyotewe kubona inkuru nziza imozako Yesu niwe nkuru nziza Imana ibahezagire cyane amen urimwo wokiritse ikiganza tukagufasha gushima Imana